leta ifise umugambi mwiza, leta ifise ishaka, mugabo twebwe abarundi baba hanze ni twebwe bo kuyishigikira, ni twebwe bo kuyifasha kugira ngo imbona kazoza y'igihugu tuyibone vyabaye bitakiri indoto. Naho rero twiyumviriye tuti reka duterere cyane kugira ngo iyi mbona kazoza aho bavuga bati Burundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, tube twabishitse ko twese tubona Uburundi buteye imbere vy'ukuri. Ivyo rero twebwe nka diaspora tuvuga tuti ivyo ntibikunda hatabayeho guhindura ingendo n'inyifato. Naho rero tuvuga tuti ku ncuro ya mbere duteguye rino higanwa kugira ngo Umurundi wese mu gihugu cyose mu mahanga yari amenye imbona kazoza y'igihugu Vision 2040-2060, amenye ibiyigize, amenye niyo turiko turaja, hanyuma Umurundi abibonye akabitahura ace abigira umutwaro, avuga ati ndemeye kuba inkingi kugira ngo tubone Uburundi twashitse kuri ino ntumbero Uburundi bwihaye. Naho rero tuvuga tuti ku ncuro ya mbere rino higanwa twaritunganije mu mico 5. Abacapa tugomba yuko bacapa iyo mbona kazoza, tubone ibigize iyo mbona kazoza, tukabemera yuko igicapo ca mbere twifuza yuko kizoba kimanitswe mu Burundi bwose nk'ikimenyetso cerekana yuko tufise urugendo twese twatanguye kandi turiko turajana twese atawusigaye inyuma. Murabizi neza yuko nta bajana bataraganye. Tugomba ko abarundi twese twumva ko ivyo umukuru w'igihugu yamavuga ku munsi, ivyo leta idusaba, umwe wese ko yumva ati ndi Umurundi nkunda igihugu canje kandi agomba guterera mu nzira y'icankiriya. Abacapa rero turaza kuraba baducapire neza, nkuko mubizi wa mbere araza kuronka izo miliyoni 3, uwa kabiri aronka miliyoni 2, hanyuma uwa gatatu muri ico gikorwa nyene aronka miliyoni 1. Ayo mashina nyuma kumiremera tuzo amashi amashi yego uwe yego aha yego chabuzo ya mashina nyuma twagiye yego yelelelele aha wape twagiye abanyache muzo bambwiye ngo bararyoherwa cyane uwe abaririmbyi baho hambere bararirimbye indirimbo nyinshi babwira abarundi bose kuvyuka kare bagakora bakagwanya ubunebwe. Abo nabo rero tugomba kuba tubwira bati kugira ngo dushike mu gihugu giteye imbere, igihugu cifashe, hari ingeso dutegerezwa kurandurana n'imizi twese. Hari ikintu teza kwita kirazira, twese tukumva yuko hariho kirazira ku Murundi wese ari mu gihugu cy'Uburundi no hanze y'igihugu, ku Murundi wese akunda igihugu ciwe. Abo nabo rero baraza kuturirimbira hanyuma badufashe kugira ngo iyo mbona kazoza tuyishike ko byihuse. Iki abagira ivyese amapoeme tugomba yuko nabo nyene bakora gutyo, bakatubwira baduhanura batadututse, ariko kandi batwubahuka kugira ngo ingeso mbi umwe muri twebwe canke jewe yanyiziziye canke umuntu vyase yuko ava mu kibi amaze mu imyaka yumve yuko dutanguye igihe cyo guhindura.
aha rero nuko baba baririmba baba abo vyese uwa mbere aronka ry'amahera nyene wa kabiri uko nyene hanyuma ikindi ni abo bantu baza gukina udukino nabo tugomba ko bakina batwereka ko bahindutse canke batwereke ko batari bakiri babandi mugabo batwereke ko ubu bariko baraja muri yambona kazoza bamaze gushikayo canke bariko baradufasha kugira ngo twese tujane muri iyo mbona kazoza kameme nabo batwenza nabo murazi yuko tutogera iyo myaka yose tudatwenga tuca tugomba ko batwenza nabo badutwenza mugabo badutwenza badashira isoni ariko badutwenza batwereka kumbure ivyaturanze bitameze neza nibigiye kuturanga narijya turi mu rugendo rwo gushikira Uburundi buteye imbere Uburundi bwifashe ivyo rero nivyo twashimikiye ko muri rihiganwa nkacangira ko ndababwira yuko icivugo kivuga kiti twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe ubumenyi n'impano ivyo rero nivyo bigize irihiganwa murumva rero yuko umurundi wese yaje no munsi wo muri buhumuza wese yokumva yuko afise umutwaro